Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu. Indege umunani zitagira abadereva z'ubwiyahuzi nizo leta ya Kongo iherutse kurasa aho zari zigiye kugaba igitero ku kibuga c'indege ca Bangoka ni muri Kisangani mu ntara ya Chopo. Nayo muri Minembo Centre hariko haravugwa amajambo atandukanye, bamwe bati igisirikare ca Kongo nabo bafadikanije boba bamaze kuhashika, abandi bati barahagaragaye ariko ntabwo bakihabarizwa. Reka ndabasabe muze mubane natwe muri kino kiganiro kugira ngo tubahe umuco ndetse n'amakuru yiramvuye kuri aya mpejeje kubashikiriza mu ntangamarara. Ariko wewe udukurikirana utaragira sabone, ndagusabe ubikore kugira ngo uzoze wironkera amakuru yacu umwanya ku mwanya uko tuyabahaye. Ariko kandi ndanabasaba tuze guhura muri commentaire kugira ngo tuze guhanahana ivyiyumviro mu buryo bwiyaguye. Indege umunani zitagira abadereva z'ubwiyahuzi, zimwe bita mu kinofunofu drone kamikazi, nizo igisirikare ca Kongo n'abafatanyabikorwa babo mu vya gisirikare baherutse kurasa zari zigiye kugaba igitero hajya ku kibuga c'indege ca Bangoka ni muri Kisangani mu ntara ya Chopo. Bamwe bakomeje kuvuga bati izi ndege zishobora kuba zari za M23 canke iz'igihugu c'u Rwanda, ngo zari zije kugaba igitero hano ku kibuga c'indege ca Bangoka kubera yuko ngo ibitero biriko birakogwa cane cane hajya muri Kivu y'Amajaruguru bikozwe n'indege canke se na zijya ndege zitagira abapilote ngo ziba zahagurukiye hano kuri ku kibuga c'indege ca Bangoka. Rero bari bahisemwo kuhagaba igitero kugira ngo bashobore kuraba yuko boronka agahengwe kabone ko muri iyi minsi bageramiwe n'ibitero by'indege zitagira abadereva ndetse n'amasukoyi. Nubwo biruko M23 n'igihugu c'u Rwanda ntabwo baragira ico bavuze ku bwazirya ndege umunani bakomeje kwagirizwa yuko zari zigiye kugaba ibitero hajya ku kibuga c'indege ca Bangoka mu ntara ya Chopo, neza na neza muri Kisangani. Leta ya Kongo yaciye isohora itangazo bicishije ku buserukizi bwayo bwa hariya mu ntara ya Chopo, aho bagize ngo ubu n'ubugizi bwa nabi bubandanije kugaragara hano ku butaka bwa Kongo. Byari bikwiye yuko ibikorwa nk'ibi biranduranwa n'imizi hano ku butaka bwa Kongo, aho bagize kandi bati kubera kuguma bagavye hamwe n'ubuhinga bafise ndetse no gufatana mu nda n'abafatanya abikorwa babo, izo drone umunani za M23 na RDF zakorowe zose zitarashika aho zariko zerekeza kugaba igitero. Muri rino tangazo ngira ngo murumva yuko na leta ya Kongo yemeje yuko zino ndege zigenda zidafise abadereva zo mu bwoko z'ubwiyahuzi nako ari z'igihugu c'u Rwanda hamwe na AFC M23. Mu itangazo babandanije bavuga ko ata muntu numwe yahasize ubuzima kandi ngo nta numwe yanakomeretse, eka mbere nta n'ikintu na kimwe cashoboye kuhononekarira. Ubuserukizi bw'intara ya Chopo bwamenyesheje yuko kijya gitero cerekanye neza yuko igihugu c'u Rwanda gikomeje guhonyanga amasezerano basinye Washington yo guhagarika intambara ku igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka 2025. Bafatiye kuri kijya gitero cari cagabwe n'igihugu c'u Rwanda ku kibuga c'indege ca Bangoka, ubuserukizi bw'intara ya Chopo busaba
umuryango mpuzamakungu gufata ivyemezo no kubishira mu ngiro bakareka kubivuga ku majambo gusa, kubera yuko abakongomani bamaze imyaka irenga 30 bariko baricwa bacunwa bufuni na buhoro. Imiryango mpuzamakungu irorera ifata ivyemezo maze bigaherera mu majambo. Bakomeje no gusaba yuko botegeka ibisirikare bisanzwe biri muri Kivu y'Amajaruguru gusubira iwabo atakindi kintu na kimwe gisabwe. Kubwa kiriya gitero c'indege 8 zari zerekejwe hariya ku kibuga c'indege ca Bangkok muri Kisangani, neza na neza mu ntara ya Chopo, abene gihugu benshi bari bataye izabo kubera ubwoba, ariko basabwe ko bohunguka kubera umutekano wabo usanzwe urinzwe. Tubandanye inkuru yacu n'amakuru ariko aravugwa cyane hajya muri territoire ya Fizi, neza na neza muri Minembwe. Bamwe bakomeje kuvuga yuko igisirikare ca Congo FARDC n'abafatanyabikorwa baco mu buryo bwa gisirikare baza bamaze kuba bigaruriye Minembwe centre, ariko ayandi makuru akavuga yuko boba bahageze mugabo bahisemwo gusubira inyuma ku mpamvu z'uko igisirikare ca Twigwaneho, Reditabara ndetse na RDF baciye bakura impuzu za gisirikare bahitamwo kwambara gisivile, maze batangura ibikorwa by'urugomo, bituma igisirikare ca Kongo gisaba abasirikare baco yuko bosubira inyuma kugira ngo abene gihugu ntibahave bamererwa nabi, maze bize kwitirirwa iki gisirikare cha Kongo. Itangazo ryasohowe n'aba Wazalendo bagize bati tubahe ukuri kubiriko birabera aha muri Minembwe. Nivyo koko kuva kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 twari twamaze gushika neza na neza muri Minembwe centre. Tumaze kuhagera kubera ko abasirikare b'umwansi twari turahangana, abenshi twarabishe, abandi barishikana, abatashuye kwishikana barahunga, ariko muri abo bahunze harimwo abahisemwo kwambura impuzu za gisirikare baca bishushanya n'abene gihugu, kubera ko dusanzwe tuzi umugambi bafise ari uko bagomba guca bica ruvungi abene gihugu b'abanyamurenge kugira ngo bice byitirirwa ko ari igisirikare ca Kongo cabikoze. Ubuserukizi bw'igisirikare ca Kongo bwaciye butegeka abasirikare bacu hamwe n'abawazalendo, maze dusa n'abegeye inyuma gato. Turaciga ubuhinga dushobora gukoresha kugira ngo dusubire kwinjira hano muri Minembwe atamwe n'igihugu n'umwe ashoboye kugira ikibazo. Ubu iri nitangazo ryasohowe n'aba Wazalendo basanzwe bari hariya mu bikorwa bya gisirikare muri Minembwe. Ndabibutse yuko Minembwe centre yahonyowemwo n'aba FARDC, inyuma yaho hariho n'ubundi buce butari buke bari bakomeje bamaze imisi bariko barambura kino gisirikare ca Twigwaneho, Reditabara ndetse na RDF. Nabamenyesha ko .0 Mikenge, Bijombo n'ahandi hatandukanye hamaze kuba habarizwa mu maboko y'igisirikare ca Kongo n'abo bafatanije mu buryo bwa gisirikare. Ndabibutse yuko kandi abasirikare ba M23 basanzwe bari mu bice bitandukanye byo muri Sud Kivu na Nord Kivu bamaze imisi bariko bariyegeranya kugira ngo barabe yuko baza gutanguza imigwano gushasha, kugira ngo barabe ko bashika kwihangiro bihaye ryo gufata ryo gushika muri Karemi, bace bakorokera no muri Baraka, maze bazosubire kurasa Uvira bayiturutse inyuma. Ni mu gihe babonye yuko urugamba rwo mu kiyaya atago rutaborohera na gato, kubera yuko basanze bahatakariza abasirikare batari bake, maze bahitamo kubanza guca hejuru mu misozi, maze bazogaruke mu kiyaya bamaze kwigarurira imisozi ndetse bageze no muri
Kisangani. Amakuru dufise agaca yemeza ko nkamwe boramuka bashitse muri Kisangani nta kizoba gisigaye, bazoca batangaza yuko balkanisation yabaye, Kivu yahindutse akandi igahugu, aho bamwe bavuga ngo azoba ari igihugu c'abanyamurenge, maze u Rwanda ruzoce rwihagira Kivu y'amajaruguru. Reka mbe ndakebereje ngaha, kumbure turaza kongera mu bindi biganiro nza kubategurira mu masaha ari imbere. Ariko kandi nkomeza kwibutsa ko mwebwe goba ari ubwa mbere mudukurikiranye canke muba mudukurikirana mutaragira sabone canke subscribe, akandi ko kanya ko kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa Binfo hamwe na Binfo Plus. Ariko kandi na commentaire ni kibanza citeka twasigiye kugira ngo tuzoze turaganirira. Reka nkebereze ngaha, nkomeza kubabwira nti mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.